namwumviye kure ijwi ryiwe rimpamagara ndamwitaba nawe arambwira namwumviye kure ijwi ryiwe rimpamagara ndamwitaba nawe arambwira genda kure hakurya aho uturutse inanga zacu zicaze ku misozi mwibukanye y'amateka ya kera ubibutse ya misi yawe ya kera Farawa wafukamye munda ingene n'abatabaye ubibutse intambara nyinshi cyane n'abangwaniriye ubibutse ko nabahaye kubyara bagaheka Uwiteka uhindura ubusa ukabugira igihumbi wadukijije amaboko ya Farawo inanga zacu twari twarazimanitse hejuru wadukuye kw'irembo tucana n'abakomeye Uwiteka uhindura ubusa ukabugira igihumbi wadukijije amaboko ya Farawo kora mu bugaragwa inanga zacu twari twarazimanitse hejuru mw'ijambo ryawe rihora rihangamye mw'ijuru no mw'isi ibihe bidashira ubumana bwawe nibwo gutuma ibiriho byose bibaho ibihe bidashira nabonye ibyo gukomera kwawe kera nkiri umwana muto cyane ineza yawe yagendanye nanje buri munsi wafashe ukuboko urasindagiza kuva nkiva mu nda ya mama none raba ndi muzima uracyari kumwe nanje ukwizera nasanze bikora nabonye ineza yawe ndumwe mu bo kuvuga ibyo kugira neza kwawe ibindi mwo birakubanira nk'ikugenda bihamiriza kumenya ubushobozi bw'Imana nizigiye uri uwo kwizigwa uri uwo kwizigwa uri uwo kwizigwa Mana we ubutambe bwacu ntabwo ari ubw'ubusa n'umwami ntawakoreye Imana atazobishumusha umurengera ntawemeye gusiga ibyo akameremere kipfuza agakurikira umwami akazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanka ibyo mu isi byose birashira nta n'uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri niko numva abera turi hafi gutaha fise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo fise amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzoba ntabarutse Yes, we love you so much. Ladies and gentlemen, Imana ibaho umugisha aho muri ndagukengurukiye wowe kurikiranye kino kiganiro warafyonza ko gakengeri wowe utarabikora unyaragase kuko hano kuri Ndufa Komene bagiye kuzaharabera ibintu nka bino vy'amateka cane ibijanye na gospel ubutumwa intahe kuremesha tukanaterama mu muziki hamwe n'ingabire nyinshi ziba zitandukanye. Je nitwa Ndikuri Leonce the son of God, Dr. of Love aka Diko aka the ambassador. Ndamushimire Prince Keys ni wabahari cyane kugaduhereza amasanamu y'akarorero nkano mutobona handi hantu na hamwe nakiriye abakobwa b'amahasa gusa taramahasa cyane
ni bamwe mu bana muza kumenya cyane muza no gukunda bafise agahogo kagoroye ico mube murakemasho ninga ahantu bafise agahogo gatosoye kameze neza cyane cyane biciye mu kintu citwa kuririmba nkumi mwankumi ndabakiri muguwe neza none ko navuze ngo muramahasa ni nababaza muraza muritabe muraza muravugira rimwe ndabaza ikibazo numve ko mucishurira rimwe aha turi ni tucishurira rimwe mutwenga mwatwengeye rimwe muga kuvangwa ni mwabivugiye rimwe mbo ndabakiriye hano ni kuri Ndufacom TV navuze ngo niho ibintu nka bino bigiye kubera reka mpere kuri wowe unyegereye witwa gute nitwa Nosela rero muze kugerageza muduze utujwi urabona mwebwe ntimurabugayigwa ntimuraba n'abantu banini ngo uvuge hari abakobwa urumva usanga bimanze kabigira utuntu mwebwe ntiharagera ko babaresha ndabesha muragera kuresha canke mwarageze ndigire ndababesha muraca abana batoye rero mwebwe muduza akajwi muvuge nta kibazo sivyo waruvuze rero ngo witwa gute nitwa Nosela ufise izina rimwe kuri oya nifasha Nosela nifasha Nosela uyu muntu tugere ko mufaniki turavukana muravukana ariko ntabwo muramahasa nkuko nabivuze oya wow witwa gute nawe Iterite Kaniki yegereze mikrofone yawe Iterite Kaniki banike jewe nzi naso nibagira gerageza zikore ku muntu abagaye yanike we ani je banike nzi nazo nibagira kandi baba baciye ubwenge ndabesha we nk'incuro umaze kuba uwa mbere ni nyinshi mugabo Nosera ndazi nose urigera uwa mbere mwishe ngo mbo wa mbere oya cyo ndagukundira uvugisha ukuri nk'umukiriso nk'umuntu akijijwe mugabo wanike ani ati nanje noba mbeshe uramaze kuba uwa mbere kuva utanguye mu wa mbere uraba mubaye rimwe umva yuko nagerageje hari mu wakanga mu wa mbere nyene hari mu wa gatatu wabaye wa mbere mu wa gatatu nimba wabaye wa mbere mu wa gatatu bijya bisigura yuko nahandi ntabwo wagiye bo wakure cyane aho wigeze gukubitwa uravuga ati muganga hakwe ni imana ndokwengarugiye ku kanyuma hari mu wakangahe mu gice ca sixième waradubuye mu wa gatandatu oya ntabwo nadubuye inzi ngo waradubuye urazi twebwe twiga ko hari umuntu mwigana sixième ugasanga adubuye nk'inshuro indwi yego kweli je ahubwo ndabatera inkuru gatoya umuntu yigeze no kunwenza twigeze kwigana n'umuhungu yaradubuye sixième hamwe umwigisha yaduha ibiharuro ico gihe bari bariganya aho hantu nyene muri sixième ico kintu muracumva soko ico kintu uracumva no kuvuga bariganye we aragenda ariga araheza yongera agaruka kwigisha sixième agaruka kwigisha wa muntu biganye aciga aho hantu umva aradubuye nk'imyaka inga yararengende cyane urumva twe twiza ahantu ruguru bisagara ntibyari bwagwire wasanga nyene umva twari kwagera sixième bagutera ubwoba ngo sixième gutegerezwa kubanza ukadubura tugikora ko nkuru zigoye nawe mwebwe bashaho ubu uko mwego nkuru zibuze mwabanye zigoye haya nizigoye haye turakora oya naye ndakora Besero nina kufashe nk'umukirisi kongo naye ndakora nayo inkumi ingana nkawe uko ndayumva ni yujya sico kintu sico kintu zakara ngo zaba zigoye ntibabibabwiye barabivuga ugasanga nko mu bana ijana ngo ko nkuru yatuye abantu babiri zari zihari zimeze nk'uko mugabo hamenya nka 200 mu bana ijana ahubwo mu bana ijana mu bana ijana usanga nk'abana nka 10 bonyene ari bo basigara tunashimira leta mvye urumva yavuguruye ibintu igashiraho n'izindi nyigisho ziba zipanze neza uno mwaka kw'ishure warabitoye ese ni kuvuga menga nturi natoye abaye wakanga baseze sikure cyane antuka nose wego menga uzosubiramo oya oya sidosubira sivugira ibibanza gusa nawe jewe wa 30 iyo aho nene umva nomenya none wigana n'abana nka 70 ukaba 30 uramenya oya cyo niye twigaturabanya turabana 24 muri bakeya kweri ucuba hacamenya 10 cambo wa 5
Sha uraciye ubwenge hamenye cumi rero umva naciye ubwenge uraciye ubwenge kwiruka cuba wa gatanu umva ntahatswe oya ni wahatswe vraiment antuka uwa gatanu nubwo muri bakeya urumva uri muri wa wundi ari mu mayinite ya mayinite so abakobwa nakiriye rero bakora iki mu buzima busanzwe ndabapfinze icatumye ndabatumira hano hantu turahera kuri mukuru nk'ubu bibaza ko ndiko yagutumiye hano kubera iki jeje niyumviye kandi umva nkunda kuririmba cyo bari ico ani wibaza ko nabatumiye kubera iki mu bijanye no kuririmba nyene kandi ngo muraririmba ntibaririmba ngo muraririmba ntibaririmbe bazi ndabivuge neza barabambwiye DJ umuntu ambwiye abantu ntabwo mpakana cyangwa ngo ndavyemere ndamuzana aho bibera nkavuga ati rero reka twumvisha abantu nakiriye sivyo tubwire ko tutararinda gutevya abantu mbemwe murandikizi wanyu indirimbo murandikizi wanyu ariko haro niza abandi muzi yego wow reka duhere kuza abandi izo banyu muraza kuzimbwira ko mu nyuma wowe ukunda kuririmba rya kangahe ndakunda kuririmba ijwi rya mbere nizere yuko Aniki ijya ririmba ritandukanye n'iryo wowe uririmba none wowe amwana wanyu aririmba irya mbere nawe wacu uririmba irya mbere indirimbo rya kabiri mbwa harige ndirimba n'irya mbere oya irya mbere cyo na Prince tumubwiye ngo aririmbe n'iryo yohitiramo gusa hano biba bitandukanye hari uri kuririmba irya mbere ukaririmba nyine rihinguye neza siko twagiye mubanze muduhonje ku ndimbi ariyo yose tubahonje gato yego namwumviye kure ijwi ryiwe rimpamagara ndamwitaba nawe arambwira namwumviye kure ijwi ryiwe rimpamagara ndamwitaba nawe arambwira genda kure hakurya aho uturutse inanga zacu zicaze ku misozi mwibukanye y'amateka ya kera ubibutse ya misi yabo ya kera Farawa wafukamye mu nda ingene n'abatabaye ubibutse intambara nyinshi cyane n'abangwaniriye ubibutse ko nabahaye kubyara bagaheka bakora umurimo hakiri ku murango Uwiteka Omukazi tugire ko uyatangure mu rya kabiri acabanza areheba nibaza ko ari kubera indimba rimeze kujya bro tuje muri chorus muri refrain ucuririmba rya kabiri sivyo tugire ko tukiri muri ayo mavuta Uwiteka tugende tukiri muri ayo mavuta mutara mwe mushaka mu nzima wagiye Uwiteka uhindura ubusa ukawugira igihumbi wadukijije amaboko ya Farao ijya kabiri nturi kuraritora ijya kabiri iri hasi ega nanje kurimba ndabizo no kubera mengi iri hasi duza gato kugira bikunde ko aririmba rya kabiri Uwiteka uhindura ubusa ukawugira igihumbi wadukijije amaboko ya Farao inanga zacu twari twarazimanitse hejuru wadukuye kw'irembo tucana n'abakomeye Uwiteka uhindura ubusa ukawugira igihumbi wadukijije amaboko ya Farao kora mu bugaragwa inanga zacu twari twarazimanitse hejuru wadukuye kw'irembo tucana n'abakomeye bana wow kabisa murakaze abantu badukurikiranye mu dropping comment abana muri ko murababona gute zino ngabire kabisa je nkunda kuvuga ngo zirakwiye gushigikirwa canke muri ko murabumva gute ni session no musi nta bici tuza kuvuga reka banze baturi imbere no kuyindi kugira mu bandanye mu bumva nibaza ko tuza kuronka no ku mwanya wo kugera no ku ndirimbo yiwabo
Ijambo ryawe rihora rihangamye mw'ijuru no mw'isi ibihe bidashira ubumana bwawe nibwo gutuma ibiriho byose bibaho ibihe bidashira nabonye ibyo gukomera kwawe kera nkiri umwana muto cyane ineza yawe yagendanye nanje buri munsi wafashe ukuboko urasindagiza kuva nkiva mu nda ya mama none raba ndi muzima uracyari kumwe nanje ukwizera nasanze bikora nabonye ineza yawe ndumwe mu bo kuvuga ibyo kugira neza kwawe ibindi mwo birakubanira nk'ikugenda bihamiriza kumenya ubushobozi bw'Imana nizigiye uri uwo kwizigwa uri uwo kwizigwa uri uwo kwizigwa Mana we Kera ninzi ngo ni muri aheza pe. Hari yindi izindi mbazo sama twarimba neza Ruvera. Hari yindi ndirimbo yiwe nkunda. Iyi ndirimbo yiwe nkunda ivuga gute? Ye vuga rwanda. Nangazana gaciro. Ivuga ere kubutanga. Indirimbo yiwe nkunda ivuga nkuko. Ni mu yindirimbire ko nawe murayizi. Erega ubutambe bwacu ntabwo ari ubw'ubusa n'umwami ntawakoreye Imana atazobishumusha umurengera ntawemeye gusiga ibyo akameremere kipfuza agakurikira umwami akazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanka ibyo mu isi byose birashira nta n'uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri niko numva abera turi hafi gutaha mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzoba ntabarutse muri babi kabisa. Nirari kwisi. Oya. Murabizi bisigura ngo murabizi. Bisigura ngo murabizi cyane kabisa bino bikorwa kuririmba mwabitanguye ryari? Kuririmba. Tuna bitanguye kakera. Wabitanguriye abandi bana bakunda kutubwira ngo batangiye ngo bigiye kurimba ngo muri Sunday school mwe wanyu murafise Sunday school just natanga muri Sunday school nataka kubikunda niga nko mu wa mbere niga mu wa mbere nkabona abanyeshuri mu windwi barasigaye ko baririye je hari naho ntiga wishure nkaja kumviriza ingene baririye oyaye ugacugira kumviriza ati numva uburyo baririmba yabagaye je numva ko rimwe rimwe wanatanga nk'umuhira wacerewe mbo watevye ugasanga no kugukubita baragukubisa asanari igiti warakiri uzira ivyo bintu hanyuma rero ucuvigira wese uvigira aho mw'ishure nyene cyane naye sinze ndabikunda inze ndaja gusenga ahantu cambuga cyavyo nkorisha akabwira nje nje n'indi nje ndasigana hari mu ntuze ni muri groupe biblique muri groupe biblique ndazibona zijya zisigara kwe ani nawe wavyigiye we ni Sunday school y'abana je natanga kubikunda kubera uyu abana numva bataririmba nanje bica biranjamwe arabishiramo kubera twebwe mu cyamake twaba katolika nibyo kuririmba indirimbo z'Imana ntabyo nyine twari tuzi ubwece turivira ayo mu katolika tuja mu ndirimbo z'Imana bisigura ubu ko mutagisengera muri katolika oya ubu muri abadivantiste oya
umusengera hino kwa Paul. abaporo bajya ababatiste Oya. basi ino bego ntaba hajya kubaza abadage icyo turicara rwo kumva ndabata ndababona bajya menga bitwa ababatiste nubwo nyine baca batazira ngo nabaporo bego so ababatiste kubera urumva abaporo ni ikintu cyaguze biri mu mugumwe w'abantu bitwa abaprotesta ni benshi za Pentecote zirimwo urasanga y'ababatiste mbere n'abadivantiste bari muri uwo mugwi nano yandi mashengero menshi arimo bose bahurira mu kintu cyitwa bose bahurira mu baporo mugurumva mwebwe kumbure nyene na baporo bihariye nyene indirimbo z'abakatolika ni zabo ntabwo zisa oya ntabwo zisa ndabizi yafayo muzika mama abakatolika ni zitire zabo nyene none mugabo n'abakizwa n'abanyena abantuze abo ba n'abakizwa mu famille y'abakizwa mubise kora ko mwatanzoga muri Oya. Ba mwarigeze kugahonja ko murakumva. Oya. Oya nta nizango. Yamaze haya nagacupa. Oya. Nawe nyene asengera mu baporo no. Mu Katolika. Yasenga mu Katolika mugabo ntafate kukere. Bawitumwerera kubera iki none atakizi. Oya ntaza. Niga zanazi. Yaba gukizwa byari bifatiye ku nzoga urumva kwari kuvuga ko yamyakitijwe gufata hanyuma rero urumva ukaza wumva rero aririmba kwino yabinsizemo andi ndabikunda wari yabigushizemo nk'umusi yo bivamwo nawe uzoshobika oya bivamwo ni ho bivamwo oya wabiguma kubera iki wabiguma kandi byamaze kunyinjiramo yaramaze kukwinjira bateka tubesha kwe bari bo babimushizemo umva wazuririmba kenshi akabyimba na wacara bikora nk'ubu wewe wobivamo wowe ntiwaca bihe sinzi muri ko yobiheba oya tugerageze kwiyimbira mfasha kwiyimbira urumva no buri mukuru wiwe nyene umeze nk'uwamutsaye mu bintu byo kuririmba nk'ubu wobivamo wowe ntiwaca bivamo genda bivuye nagaca bivamo yobahushije umuhamagaro nina ndi kuririmba nyene urumva ko ari umuhamagaro wawe genda byimvamo ezani no zone ni zirahe yani ngomba ndakuzomera kwe ubona dusone ntiturahe yani muhira usanga ari uko biba bimeze cyangwa mwandi muhira naho ragara muhira gahamagara nk'undi mwana ari yango agasemere agasemere yakora bahamagara Yes arabukunda amuhamagara ni mugenzi wa Yes oya turavukana Yes n'undi mwana muvukana umuhererezi w'uwanyu Yes Niko mutamutaye cyo mwe murakora ikiganiro kandi azokira abantu ntimuna mutashe Yes atiriye tindakora mukija aho uri hose nk'ubari karakora iki nk'umuntu mwanya Yes ba Yes ayikoza nk'amasahani kandi butonda none amasahani muhira kombi muco mahindura kuri Yes kubera ari we muco akaba ari wayotse ndakecha dukora ibintu nko nkawe muri vacances mwino misi maze misi kuri ndagukora muri vacances nimbora uja no kuri imyumba tubivuge reka ntibiteye isoni oya ntibiteye isoni nko muri no vacances kuri igihe gikorwa uzirata hamwe na papa yavuga ati nukuri umwana wanje asubiye ku ishuri yamfashije abavyeyi ndimo niho acha tubyagiye mu murima mwana ari mu muce bakora ibifyera gure ibifyera muce ibifyera ni biki nk'umuntu atabizi kuri ibifyera barashitono bifanga babitaha niko biba mu muceri n'ibikoko biba mu muceri bimeze gute binyerera biranyerera Ahora niki ngo arabisigura araheje Sindaje yagaca tugendera ani turaguhaye umunota wose ubuhindutse umwigisha muri kano kanya harabana y'Ibujumbura badukurikanye batazi ibifyera ivyari bibumvisha hamwe bagenda bamenye ati igifyera nubwo ntarakibona ndakimenya naba hariya ubabwira ati rero bana b'Ibujumbura mwebwe mutaraja ruguru ngo mibone ibifyera bimeze kuno
numva ifyera numva basi nibikoko nyene bisanga biba mu muceri ibyo bintu nyene birabura mugabo atavyo murabona ntavyo mwotahura oya barabitahura bibatahura barabitahura kare batarabibona bana b'ibujumbura batahura n'ingoga batahuze bandi bagisigure kandi wari kuraza neza nubu namaze kumva nibikoko biba mu muceri usanga vyirabura nta vyera oya usanga vyirabura hama bikaba kinyerera numva mu cyamake urumva bana ntabyosha gutahura katavyo barabona ndakwinginze mu byutegekanya kuzoba byubwigisha bivanye byubwigisha usanga wari uvuga ngo nzoba umwigisha wimve wifuza ko bikiwe muri kazoza kuri kazoza niwe n'umuntu uratangira kubona ishu uzoba ngo uzurakivuga icyo nzoba benumve urinza kuciyumvira hamwe erago ndababesha je nka je nakuze nzi ari imyaka nari nzi ko nzoba umusirikare iyo birahera windi myaka ari imyaka nari nzi ko nzoba president nari nzi kwanza yuko president naza mvuga ngo nzigira nari nzi ko nziga amashuri menshi nkaba president ivyo birahapa ntangira kugira indoto yuko nzoba umujournaliste cyane ziteba ko cyane mubona zitabaye mubona zitabaye cyane rero nawe nkubu utarinze kwiyumvira ibintu wama wiyumvira kuvuga umwana mbona woba bikujyohera n'ibiki muri jewe mpanimvira ati nk'ubu bishitse nkiga amashu nyene nkayamara novuga yuko muba nk'umuganga muganga tangira umuhamagare mugangani amubonye Doctoress Annick Madame Docteur shaka kuba umuganga Imana ishimwe rero mpamwe ndabikubajije ubaye umwogisha byokoranye kuko niho wigeze ubwira abantu igifye mbere wavuze igifye igifye abantu igifyera icarico kugira ngo gakuru ne gakorera ubusa byamunaniye gerageza twumve sigurira umuntu atazi igifyera mu mwanya mutoya ikintu kimeze kaje ntabwo ari wowe kwigisha ntaco wona ushaka kuzobiga ni ubudokiteri nyene nawe ni muganga cyane ko ingwara ziriko zirakira mu bantu muzoba abaganga ngo muze muravura ikiko nizikire nyene zikira hamwe muca mu burakazi nyene bace bapfa abantu bahera ani wewe umva ibintu yakaravuga ari ingwara zose zikire mwe none amashuri anyumva yo caba mari iki mubaye abaganga umva yoca bipfa busa mugabo abantu batagwaye we woca uvura iki nk'ubu urahejeje amashuri ubaye docteur si abantu bose ingwara mwisi zigaca zihera we ntumva ko zorinda upfa warabuze akazi woca ukora iki oya nta kazi nobu abantu bose bakomeye batagwaye ndi umuganga woca ukora iki ikintu okora mana yanje notuma ndandaza izo rengarenga nese akazi oya none rengarenga wumva wowe uriko urakora umwuga wize oya basi bica bihinduka bica bihinduka kuri abantu ntibagwara ngo baje mu bitaro bibaye ngombwa rero yuko wowe urangura akazi kajanye n'ivyo wize woca ukora iki abantu batagwasha ku dogiteri bica nica none wumva yuko ntitwipfuriza abantu ko bagwara mugabo murumva biki ingwara zidakwiye guhera mu isi akantu murakumva muramaze kubona abantu ibintu biri nk'amaserikeye murabizi bijya bintu bashinguramwe abantu ajya amasanduku bajya abantu je nama niyumvira iyo bayadandaje urabona twese nk'ubu je nazindutse nsenga ati Imana akazi kanje kagende neza ndonka abatumire Prince yazindutse nsenga fashe bateri yanje ntizime kamera yanje iguma ikora sivyo umushoferi yasenze ati nze kuronka abakiri bari abantu nabo badandaza bijya basenga bavuga gute bare kwanike nk'ubu bibaza byo umuntu adandaza zijya sanduku kwasenga avuga gute asenga avuga gute kugira akazi kiwe kagende neza asenga abwira Imana ngo iki aronka bapfanye n'amashuri aronka abakiriya mugura isanduku ntibaboneka abantu batagize badapfuye bibabarije asenge bapfe none badapfuye ko yaca buri caka burira umwana n'umugore siwe ikibintu yuko babigiramo uruhara mugano gato bisenga abapfa baruhira gu Mwachi ajyana hari